turabakaza inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Turi kw'igenekerezo rya 29 nzeho mwaka w'ibihumbi 2024, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yifatiye ku gahanga mugenzi we w'igihugu cibanyi c'u Rwanda, akamuvuga amajambo akomeye cyane kuri ubu ngubu ibintu vyasubiye kuyangara. Biruko mu nyuma z'uko abasirikare b'u Burundi bariko baracibwa umutwe ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abavyeyi bafise ababo mu gisirikare bahagurutse, ivyo bari kuvuga biratanga iki mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yajeje gufata ingingo ikomeye cyane. Hari abandi basirikare bashika ku majana 4 bategerezwa kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni iki kiriko kiragenderwaho kugira abasirikare barungikwe muri iriya ntambara? Ivyo vyose twabigutohoreje, uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Bikabuko mu nyuma z'uko zandyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD zozo zibandanya kongerekana, zirafatira ku bintu biteye ubwoba biriko biba mu butegetsi bwa Gitega, ngo ni mu nyuma z'uko hari bamwe bihagiye amatungo y'igihugu, eka abandi ntibaronke. Ni ibintu bikomeye cyane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ivyo ngivyo byose twabigutohoreje, turaza kubigushitsako idonido. Sayo makuru gusa kandi tugushitsako, turaza gushikira ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, hama tugushitse kuko vyifashe. Update zidushikira zozo ni nyinshi. We wica usabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka dudatevye amakuru yacu tuyatanguriye kuyakomeye cyane adushikira. Hiriwe amakuru ateye ubwoba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mu nyuma z'uko abasirikare b'u Burundi batari bakeyi bariko baracibwa imitwe ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibisasu binini vya M23 biriko biraterwa ku basirikare b'u Burundi bariko barapfa umusubirizo. Amakuru akomeye cyane adushikira ava mu gisagara ca Goma, nuko abasirikare bashika ku majana 5 aribo bari mu mavuriro atandukanye mu gisagara ca Goma. Ibiziga vyovyo ntibigira ibiharuro. Ni ibintu bikomeye cyane biriko biba ku gihugu cacu c'Uburundi. Ivyo biruko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahiye akarengwa ko uwo wese azanka kuja ku rugamba azofatwa nk'umwansi w'igihugu, na cane cane ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avuga ko ino ntambara iriko irarwana ku kurengera igihugu c'Uburundi. Bikibazwa imvo igihugu c'Uburundi coba kiriko kirarengerwa abana bacu bagwa ku gataka ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni amakuru akomeye cyane twahejeje kuronka. Biruko mu nyuma z'uko M23 yo yibandanya kuvuga ko itazogirira ikigongwe uwo wese yoza yirwanya, na cane cane M23 irafisanye ikibazo gikomeye cyane na leta y'u Burundi, bifatiye ku kungene mukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye M23 mwagiriza ubugambanyi bwo gukorana na Felix Antoine Tshisekedi azwi ku kazina ka Faci mwino minsi, aho ibikorwa vyiwe bitariko biravugwa ko rumwe n'abatari bakeye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari amakuru akomeye cyane kandi ko mukuru w'ico gihugu Felix Antoine Tshisekedi yoba ariko aripfuza ko M23 yogira ibiganiro, ariko ngo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yamubujije ko atabandanya uwo mugambi, akabandanya avuga ko ngo biteguriye kuba babandanya intambara. Hakibazwa imvo zituma umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abona ko bashobora gutsinda iyo ntambara. Ni ibintu bikomeye cyane biriko biba, nayo zandyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD
zifatira ku matungo y'igihugu yagiye aranyegezwa mu minsi itandukanye n'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ibi bintu vyasubiye kuyangara mu nyuma z'uko biboneka ko amahera y'agaciro atakiboneka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umuhinga mu vy'ubutunzi yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu akaba n'umunywanyi akomeye mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD atashimye yuko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano wiwe. Yatubwiye ko uravye amahera y'agaciro afiswe n'abategetsi eka nayo batakaza mu makungu bagura impuzu, bagura ibikoresho vyankenerwa mu mazu yabo, ngo ayo mahera ni menshi cyane. Bikibazwa imvo mukuru w'igihugu abandanya avuga ko amahera y'agaciro yabuze ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma z'uko abategetsi batandukanye bagira ibikorwa bikenera ayo mafaranga umwanya ku mwanya. Amakonti yabo mu bihugu vy'amakungu aruzuye, mu gihe kubona ifaranga ry'agaciro ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bitoroshe. Ibintu birakomeye cyane. Ivyo kandi nivyo bibandanya ibura ry'igitoro, ibintu bikaba biteye ubwoba cyane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndababwira ukuri yuko ibiri mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD birateye ubwoba. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo umwanya ku mwanya araza gukurwa bifatiye ku kungene ngo hari amabanga akomeye cyane yashize hanze. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yategetse iperereza ryihariye ko ryatangura kwico gihangange. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo nawe nyene ngo ariko aragira amaperereza atandukanye ku bandi bategetsi bakomeye mu mugambi uri ku butegetsi, na cane cane mu nyuma z'uko ngo babonetse mu nama yigaga kumukura ku munsi w'ejo bwo haba ikoraniro ry'umugambi uri ku butegetsi. Ni ibintu bikomeye cyane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ari mu mazi abira mu nyuma z'uko iyo mvura itasize umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca umwanya biboneka ko woba ufise ikibazo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuba umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biraboneka ko atari inzira yoroshe, si n'umwanya mwiza uwari wese yokwipfuza kujamwo, na cane cane ko ugezemwo wese aca ahinduka igihangange bigaca bimukwegera karambaraye. Amakuru akomeye cyane adushikira kuri ubu Gervas Ndirakobuca arashobora gupfungwa umwanya ku mwanya. Biravana n'iki? Abamenyesha amakuru bacu badutohoreje amakuru bahejeje kumenya yuko umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca ashobora gupfungwa bivanye n'amatungo arimwo amatongo yihagiye mu gisagara ca Bujumbura. Biranavugwa ko hari amahera atari makeyi yoba yarasumye mu isoko nkuru ya Bujumbura eka no mu bibanza vya leta bitandukanye. Yaragiye ngo asuma amahera atari hakeyi, aratera ubwoba abanyagihugu akabatwara ivyabo. Izo ngingo zose zirashobora kumukwegera karambara umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nawe yategetse ko itohoza ryihuta ritangura, bikabuko mu nyuma z'uko hari abatubwiye amakuru akomeye cyane ajanye n'uko ngo umukuru w'igihugu yoba yafashe ingingo yo guhangana n'ivyo bihangange mu nyuma z'uko ngo biboneka ko bishobora kwitambika mu mugambi wo kubandanya kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane cane ko ngo atanyungu bafisemwo, ngo bakasaba umukuru w'igihugu ko yogabura amahera ariko aravana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nabo. Ariko ngo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yararahiye ararengwa ko muri abo bose atawuzi iyo diru, bityo ko ibivuye mu iyo diru vyose bigomba kuja ku mufuko wiwe. N'abategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi baraciye bafata ingingo ko batazosubira kumwemerera gufata ingingo zo kurungika abasirikare muri kiriya gihugu. Abasirikare barafise ubwoba n'igishika. Hari amakuru akomeye cyane avuga ko abasirikare bashika ku 400 bashobora kurungikwa mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane avuga ko mu rw'inyeshamba kuri buri kurwana ukoresheje tekinike ya mbushi, aho batega ikizwi nka ambuscade mu kinyamazuru hama bagaca batangura kurasa. Ngo kuri ubu nta ntambara y'ijisho kurindi iri kwiraba mu bice bitandukanye vyo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo y'ubuseruko. Abasirikare ngo bariko baragenda nk'uko vyahora hama mu rw'inyeshamba yo mu 23 ugaca ubatega hama
ugaca ubatega ukabagandagura, ugaca ubatega ukabamishamo, ugaca ubatega ukabarasa urutavanako. Ibintu birakomeye cyane. Abasirikare ba Tanzania bobo ngo kuri ubu banse, abasirikare ba Tanzania barungikiye ubutumwa bukomeye cyane igihugu cabo. Ni ibintu bikomeye cyane biriko biba kuri buriya butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biruko mu nyuma z'uko ufatiye ku kungene abategetsi binjiye muri iki kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Joao Lorenzo yahejeje kwinjira mu kibazo nk'umusoda akomeye, ngo yahanuye umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi gutangura ibiganiro byihuse, na cyane cyane kuko biboneka ko mu rw'inyeshamba atangiye ingufise yo guhagarika intambara. Ni ibintu bikomeye cyane biriko biba mu nyuma z'uko abasirikare batari bakeyi b'u Burundi bariko barashirira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe nta ngingo afise yo guhagarika umugambi wo kurungika abasirikare. Yasavye mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi kubandanya urugamba, na cane cane ko ngo hari abakomando bategerezwa guhaguruka mu Burundi. Abavyeyi babo n'abafise abaryango mu gisirikare bose bahagurutse bariko baratunganya imyiyerekano yo gusaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye guhagarika imigambi yiwe yo kumarira abana b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo intambara itagize ico ivuze ku Burundi. Vy'ukuri ni amakuru akomeye cyane adushikira, bikabuko mu nyuma z'uko guterana amajambo kwabayeho hagati y'umukuru w'igihugu cibanye c'u Rwanda n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Kwarakwezi bitari bikeyi. Kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu c'u Burundi yasavye abasirikare kugira imyimenyerezo ikomeye cyane, kumvo z'uko igitega hari icoba c'uko umwanya ku mwanya bashobora kugirwako ibitero bikomeye cyane. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yabonetse yagiriza mugenzi we w'u Rwanda gufasha no guha ibirwanisho n'imyimenyerezo y'igisirikare abasirikare bo mu rw'inyeshamba wa Red Tabara. Kabandanya avuga ko ariko arafashanya na General Godefroid Niyombare. Ayo makuru yose twayabashikije ko ngaha kwiyimbonesha kure yacu kandi yanyu ya Burundi News TV. N'amakuru akomeye cyane adushikira. Ibintu biriko biba birateye ubwoba, ibintu biriko biba birateye ubwoba. Uravye ingene muri Kongo vyifashe, ntiwacurungika abana b'igihugu cawe gushirira muri iriya ntambara. Hari ibintu bikomeye cyane twarungikiwe n'abamenyesha amakuru bacu bari hirya nino mu bice bitandukanye, abari Mweso, abari Masisi n'ahatandukanye. Baturungikiye amasanamu y'ibiziga vy'abasirikare b'u Burundi batagira izina bagandaguwe mu bitero vyabaye uno munsi. Ufatiye ku kungena urugamba rwifashe, biraboneka ko igisagara ca Goma kitakiri tageti y'urugamba. Ko kuri ubu ngubu mu minsi mike birashobora gutangazwa ko ibitero vya FARDC bizoja birahagurukira i Bukavu. N'amakuru akomeye cyane tukiriko tugira ko amatohoza. Ni mu nyuma z'uko mu rw'inyeshamba yo mu 23 bivugwa ko wowe uri kurava i Karuba werekeza mu gace ka Minova. Umuhanda uja Bukavu nawo kuri ubu abawunyuramo barafise ubwoba bukomeye cyane. Sake nayo irageramiwe, umwanya ku mwanya irashobora gufatwa. Hari n'abavuga ko ivyo byose vyo bari bihwa by'abashigikiye umurwi w'inyeshamba yo mu 23. Uravye uko vyifashe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, twohanura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gukaza ubwirinzi bw'igihugu cacu, agaca reka intambara zifisiye inyungu we ubwiwe, kuko ataco zimariye Burundi. Amahera ariko arahabwa na Felix Antoine Tshisekedi niyo ariko arakwega ishano mu bategetsi b'u Burundi, na cane cane ko buri umwe yashakaho. Uribaza icyo bariko barapfa mu mugambwe uri ku butegetsi. Havutse ibice bitandukanye, aho bamwe batanguye kubona ko pozisiyo mu gihugu cacu c'u Burundi ari umugambwe uri ku butegetsi. Hakibazwa imvo umugambwe uri ku butegetsi
worwana ubwawo bigaca bigira inkurikizi ku gihugu. Bikaba uko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira mwaka kanya ari uko mu minsi mike bishobora gutangazwa ko Albert Shingiro asubiriye Gervais Ndirakobuca mu kibanza cyo kuba umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biranashobora gutangazwa ko Willy Nyamitwe nawe ahawe ikibanza gikomeye mu butegetsi bwa nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Keri Nkurunziza sigwa n'umuhisi nyen'icubahiro Petero Nkurunziza arashobora gusubirira Prime Niyongabo. Eka nubwo abatari bakeyi bavuze ko iyo ngingo itaba yizweho neza, na cane cane ko ngo biboneka ko Keri Nkurunziza ari muto cane, bico ko gufata ingingo ziboneye ku gisirikare bitamworohera ko vyoca bikwegera igihugu ishano. Umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu yagumye mu gacereri, ntiyagize ico atangaza ko ivyo biriko biramuvugwa ko abamenyesha amakuru bacu bari maso ibizagenda bidushikira ko biriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biba n'ahandi. Tuzagenda tubibashitsa ko hari amajwi akomeye cane tugira tubashitse ko wumviriza ibiyarimwo niwaheza kuvyumva turaza kugaruka tubashitsa ko ayo n'ayandi avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nimuyumvirize. Ingeso kuri benshi yararavye mugabo ntiyapfuye, bisaba ko haba umuntu agasubira agahagarara akaraba ingene hari ikintu cohinduka mu buryo dutegera akazi, le sens la nature du travail mu buzima bw'umuntu, n'ingene dukora, ingene umuntu agenda ku kazi agatonda agakora. None ko tugomba ko Imana iduhezagira, igahezagira biriya biro dukoreramwo, igahezagira ivyo dukora, dutegerezwa kugira ico duhinduye, nico twihaye iyo ntumbero. Ubwindwi wironderera nturondere guhindura abo ujejwe, gushaka kuronka akazi keza, gushaka kurondera aho bahemba neza, gushaka kurondera hari opportunité nyinshi ni byiza. Jewe ndigisha kuri université, ndamaze kuyaga n'abanyeshuri katari gake kandi biga muri master no kuvuga ku rugendo rugira kabiri. Hanyuma nkababaza ni kubera iki waje kugira master sondage, kubera iki wahagurutse ugatanga amafaranga ukaza kwiga kino gice cya kabiri cya kaminuza. Uwagira etude yosanga nsinzi igitigiri ko tworonka na 10% bafise intention yo guhindura ibintu, ndonke de compétences meze mfashe ngo kuko nasanze mfise des limites cyangwa igihugu gikeneye d'autres compétences kugira ngo duhindure ibintu. Bose barondera pati akazi kuko karagoye, ndondera akazi keza. Nimba muyumvire muri universite numvise abantu barondera akazi keza, ni ukuvuga niyo ntumbero akazi sasifi icumu nagakuramwo, aho hantu hari ingorane, aho hantu hadahindutse ngo turonka abakozi bavuga bati ce secteur doit changer, hariho des compétences tubuze. Je numva umengo ndazikeneye. Nimba tutigisha turondera guha des compétences abantu ngo bashobore guhindura ibintu, ya vision ikikumba idindira kuko ntababikora baboneka, nta bantu bitanga, nta bantu barara barakora turonka. Bwibura yo kurabona nk'amabarabara gusa, dufata amabarabara ingene yubatse, ingene ari meza, ingufu zagiyemo, uravuga aha hantu hari umuntu yahagu, aha hantu hari umuntu yahaje kuhagwa, aha hantu hari umuntu by'ukuri yitanze. Ibi bintu kubona bimeze uko, hariho abantu bari barengeye amahera bakora igihugu bashaka kugiteza imbere. Iturakwiriye iyo changement, iyo revolution mentale kugira ngo umuntu ashike ku rugero rwaho akorera igihugu agomba kugiteza imbere, akavuga ati iki gihugu ngomba ndacitangire, umwe wese ku rugero rwiwe. Bitagenze uko by'ukuri ntidushikayo. Ikigira umunani ni manque de vision, birakwegana byose, manque de vision. Igihugu amapolitike dufise mu bisata bitandukanye biratomora neza ibintu bija. Amaprograme makuru makuru y'igihugu arafise intumbero zanditse neza, mugabo izo ntumbero zitabaye iz'abantu ntibiba. Izo ntumbero zidahindutse iz'ababikora ntibiba. Ngico kimwe mu bidutuma tutavayo, nuko abantu babimengo tubikorera abandi. Abo bandi nabo ni bande ko twese
turi abarundi twese ne tubikorera nde. Reka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanyemwe ibiganiro vyo kwirigenekerezo rya 29 nzeho mwaka wa 2024 tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanzirira mu sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.